uyu munsi Premier League rero ikaba ayaje kuba nayo rero igenda igaruka tariki 14 z'ukwezi kwa 9 nyuma y'ikiruhuko rero cy'amakipe y'ibihugu. Premier League igenda igaruka uyu munsi ku isaha y'isa ku ikipe ya Liverpool aza kuba ikipe ya Nottingham Forest, mu gihe kandi ikipe ya Manchester yize kuba yakira ikipe ya Brentford hariya kuri Etihad Stadium. Ikipe ya Fulham ikipe ya West Ham ku isaha y'isa 10, ikipe ya Crystal Palace ikipe ya Leicester City ku isaha y'isa 10, ikipe ya Brighton yakira ikipe ya FC Town ku isaha y'isa 10. Akaba rero andi makipe ari kuboneka mu kibuga ku isaha y'isa 10 kuri uyu munsi. Amakipe rwose atandukanye rero araza kuba agenda yigaragaza ku isaha y'isa 10. Ikipe ya Aston Villa yakira ikipe ya Everton ku isaha y'isa 12 n'igice. Ikipe ya Bournemouth yakira ikipe ya Chelsea ku isaha y'isa 3. Ikipe ya Arsenal ku munsi w'ejo zajya gusura ikipe ya Tottenham Hotspur ku isaha y'isa 9. Ikipe ya Wolves yakira ikipe ya Newcastle ku isaha y'isa 11 n'igice ku munsi w'ejo birumvikana. Akaba rero ariyo mikino izabiba ku munsi w'ejo. Ubwo rero muri Premier League birumvikana aka kanya rwose turi kuvugana ku isaha ikipe ya Manchester United imaze gutsinda ibitego bibiri ikipe ya Southampton, ibitego bya Matheus De Ligt ndetse n'umuvandimwe bita Marcus Rashford. Ibitego bya Manchester United byatsinzwe ku munota 35 ndetse ku munota 41. Igitego cya mbere nk'uko nabibabwiye cyatsinzwe na Matheus De Ligt ku munota wa 35. Marcus Rashford ku munota wa 41 aza kuba aterekamo igitego cya kabiri. Rero kugeza amagingo ya nuko bihagaze, ubona ko rwose ikipe ya Manchester United iri kurusha ikipe y'abavandimwe rero ya Southampton na amafuti 15 ya Manchester United kwa tatu ya Southampton. Shot on target 9 za Manchester United. Position ikipe ya Manchester United ifite 56 kuri 44 ya aba bavandimwe rwose. Ubwo rero kandi ni byinshi bitandukanye. Corner 6 za ekipe ya Manchester United, ikarita z'umuhondo 3 za Manchester United, ubona ko yakoze amakosa nayo menshi yatumye abona rero amakarita y'imihondo. Ubwo ekipe ya Manchester City iza gukina n'ikipe ya Brentford. Ekipe ya Manchester City iri ku mwanya wa mbere n'amanota 9 mu mikino 3 yose imaze kwitsinda. Ikipe ya Brentford iri ku mwanya wa 6 imaze gutsinda imikino igera kuri 2 n'amanota agera kuri 6. Nuko bihagaze mu gihugu cy'Ubwongereza. Amakipe araza ko nyine agenda amanuka mu kibuga birumvikana. Rero kandi tunyuze mu zindi shampiyona zitandukanye rwose rero batumire muri La Liga turebe igihe bazaba bamanukira mu kibuga. Ubwo rero mu gihugu cya Espagne, ikipe ya Espanyol iraza kuba ikipe ya Alavés ku isaha y'isa 10 igera kuri 15. Ikipe ya Sevilla yakira ikipe ya Getafe ku isaha y'isa 12 n'igice. Real Sociedad yakira ikipe ya Real Madrid ku isaha y'isa 3. Kaza kwa tora ko rero ikipe ya Real Madrid rwose iraza kuba igenda yitwara neza. Mu gihe kandi ku munsi w'ejo ikipe ya Celta Vigo iraza kuba ikipe ya Valladolid ku isaha y'isa 8. Ikipe ya Girona yakira ikipe ya FC Barcelona ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 10 n'iminota 15. Ubwo kandi mu gihe kandi ikipe ya abavandimwe ya Las Palmas ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12 n'igice izaba yakira ikipe ya Atletico Club. Ikipe ya Atletico Madrid yakira ikipe ya Valencia ku isaha y'isa 3 ku munsi w'ejo. Rayo Vallecano yakira ikipe ya Osasuna hazaba ari ku munsi wo kuwa mbere ku isaha y'isa 3. Magingo ya igice cya mbere kirangiye, ikipe ya Mallorca yakira ikipe ya Villarreal. Ikipe ya Villarreal rero ifite igitego cyayo kimwe ku busa rero akaba ari uko bihagaze hariya. Rero igice cya mbere kirangiye, ikipe ya Villarreal iteye amashoti 9 yaganaga mu izamu, ishoti rimwe ryaganaga mu izamu ryahise riva muri igitego. Mu gihe kandi rero position de balle ikipe ya Villarreal ifite 45. Mu gihe kandi abavandimwe ba Mallorca bafite 55, pasi 171, pasi za 95 za Mallorca. Mu gihe kandi rero ikipe y'abavandimwe
ya Villarreal imaze kuba itera corner zigera kuri enye, mu gihe kandi ikipe ya Mallorca rero imaze gutera corner zigera kuri eshanu. Ubona ko ikipe ya Mallorca n'ubundi yakomeje kugenda idomina umukino nubwo itagize amahirwe yo kuba yabona igitego. Urari uko bihagaze ku rutonde rwa shampiyona, ikipe ya mbere ikipe ya FC Barcelona amanota 13, ikipe ya Villarreal ku mwanya wa kabiri n'amanota 10, ikipe ya Real Madrid ku mwanya wa gatatu n'amanota agera kuri 7, nuko bimeze Atletico Madrid ku mwanya wa kane n'amanota 6, ikipe ya Girona ku mwanya wa gatanu n'amanota agera kuri 7. Ubwo rero kandi muri Ligue 1 naho baraza kuba nyine bakomeza abagenda rwose bakina shampiyona hariya ku mugabane w'i Burayi. Birumvikana shampiyona nayo rwose rero ikunzwe n'abatari bakeya n'abatari bake kabisa. Ubwo rero ku munsi w'ejo ekipe ya Saint-Etienne yaje kwitsinda ikipe y'abavandimwe, ikipe rwose ikipe Saint-Etienne ku munsi w'ejo yitwaraga neza itsinda igitego 1-0. Je mbarebere ati uwo bakinaga rero ku munsi w'ejo nze kuba rwose ngenda ambabwira neza cyane 5-5. Ubwo ikipe kandi uyu munsi ya Marseille aza kwakira ikipe ya Nice ku isaha y'isa 11, ikipe ya Auxerre yakira ikipe ya Monaco ku isaha y'isa 1, ikipe ya Paris Saint-Germain yakira ikipe ya Brest ku isaha y'isa 3, ikipe ya Reims yakira ikipe ya Montpellier ku isaha y'isa 9 ni ku munsi w'ejo, ikipe ya Toulouse yakira ikipe ya Le Havre ku isaha y'isa 11, ikipe ya Nantes yakira ikipe ya Reims ku isaha y'isa 11 ni ku munsi w'ejo, ikipe ya Strasbourg yakira ikipe ya Angers ku isaha y'isa 11, ndetse ikipe ya Reims yakira ikipe ya Lyon ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 2:45. Rero ku rutonde rwa shampiyona uko bihagaze hariya mu gihugu cy'abanywanyi b'Abafaransa rwose rero ku mwanya wa mbere yitwa Paris Saint-Germain amanota 9/9, ikipe ya Marseille ku mwanya wa kabiri n'amanota 7, ikipe ya Nantes ku mwanya wa gatatu n'amanota 7, ikipe ya Monaco ari ku mwanya wa gatatu ku mwanya wa kane, ikipe ya Reims ku mwanya wa gatanu n'amanota 7, ikipe ya Le Havre ku mwanya wa gatandatu n'amanota 6, ku mwanya wa nyuma hari ikipe Angers ku mwanya wa 18 n'amanota 0, Montpellier inota 1 ku mwanya wa 17, ikipe ya Toulouse ku mwanya wa 16 n'amanota agera kuri 2. Amaze gutsinda ibitego byinshi yitwa Mason Greenwood akaba rero ari umusore wavuye mu ikipe ya Manchester United afite ibitego 5. Bradley Barcola ku mwanya wa kabiri n'ibitego 4, Abdou Diallo Touré umukino w'ikindi ikipe rero ya Le Havre n'amanota agera kuri 2. Twihuta cyane duca mu makipe atandukanye, reka duce no mu gihugu cy'Ubutaliyani. Igihugu cy'Ubutaliyani rwose naho baraza kuba bamanuka mu kibuga, ni amakipe atandukanye menshi muri Serie A baraza kuba bamanuka mu kibuga, baza kuba bigaragaza neza cyane. Rero hari match yamaze gutangira ya Como ndetse na Bologna bagize ku munota wa 6, ikipe rero ya Como imaze gutsinda igitego 1, yamaze kuba rero igiterekamo birumvikana. Ubwo rero kandi ikipe ya Milan yaza kwakira ikipe rero ya Venezia ku isaha y'isa 2:50 uyu munsi. Amagiye kandi rero uyu munsi none kandi ikipe ya Empoli iraza kwakira ikipe ya Juventus ku isaha y'isa 12, ikipe ya Genoa ku munsi w'ejo yakira ikipe ya AS Roma ku isaha y'isa 6:30, Atalanta yakira ikipe ya Fiorentina ku isaha y'isa 9 ni ku munsi w'ejo, ikipe ya Torino yakira ikipe ya Lecce ku isaha y'isa 9 ni ku munsi w'ejo. Amagiye kandi andi makipe azaba amanuka mu kibuga rwose. Ekipe ya Torino nkuko nemaze kuyabwiza ikipe ya Lecce ku isaha y'isa 9 ni ku munsi w'ejo, ikipe ya Cagliari yakira ikipe ya Napoli ku isaha y'isa 12 ni ku munsi w'ejo, ikipe ya Monza yakira ikipe ya Inter Domino ku isaha y'isa 2:45. Ku munsi wo kuwa mbere ekipe ya Parma yakira ikipe ya Udinese ku isaha y'isa 12:30, ikipe ya Lazio yakira ikipe ya Verona ku isaha y'isa 2:45. Azaba ari ku munsi wo kuwa mbere. Uko bihagaze ku rutonde rwa shampiyona nta kundi, ekipe ya Inter Domino ku mwanya wa mbere n'amanota 6 n'imikino igera kuri ngahe bamaze gukina ku mikino igera kuri bandimwe. Inter Domino ifite amanota agera kuri 7 mu mikino igera kuri 3, yatsinzwe imikino 2, inganya umwe. Mu gihe kandi ikipe ya Juventus nayo ifite amanota agera kuri 7 ku mwanya wa kabiri, ikipe ya Torino ku mwanya wa gatatu n'amanota 7 nayo. Mu gihe kandi ikipe ya Udinese ku mwanya wa kane
ikipe ya gatanu bayita Verona, Napoli ku mwanya wa gatandatu n'inota ryabo n'amanota yabo agira kuri 6. Ubu rero akaba ari uko bimeze hariya rwose mu gihugu cy'abavandimwe cy'abataliyani rwose rero. Kandi duca muri Bundesliga n'ubu naho twiri twirukanka cyane tureba afishe zihari kuri uyu munsi. Afishe zihari kuri uyu munsi muri Bundesliga. Bundesliga rero mu gihugu cy'Ubudage. Mu kanya rero ku isaha cyenda ikipe ya Freiburg iraza kuba yakira ikipe ya Bochum ku isaha cyenda n'igice, ikipe ya Mönchengladbach yakira ikipe ya Stuttgart ku isaha cyenda n'igice, kandi ikipe ya Hoffenheim iraza kuba yakira ikipe ya Bayer Leverkusen ku isaha cyenda n'igice, ikipe ya Wolfsburg yakira ikipe ya Eintracht Frankfurt ku isaha cyenda n'igice, ikipe ya Leipzig yakira ikipe ya Union Berlin ku isaha cyenda n'igice, kandi ikipe